narabayeho jenyene nawe ndagufise mu vyiyumviro vyanje, no mu ndoto zanje naja ndagusoma ku minwa inshuro zitari nke, ndakubona rimwe na rimwe urengana imbere y'umuryango wanje. Mwaramutse, nije wowe urondera, ndashobora kubibona mu maso yawe, ndashobora no kubibona mu mpembo yawe. Uri buri kintu nashaka, amaboko yanje aruguruye, kubera uzi ico kuvuga kandi ukanamenya ico gukora. Rero nashaka ndakubwire rwose ko ndagukunda. Ndarambirwa no kubona umuco w'izuba mu mushatsi wawe, be no kukubwira buri mwanya ukuntu ndakwitayeho. Rimwe na rimwe mpora numva umutima wanje ugiye kurengerwa. Mwaramutse, shaka nawe ubimenye, kubera nama nibaza iyo uri, nkongera nkibaza ico ukora. Wowe uri ahantu wumva uri wenyene canke hoba hariho umuntu agukunda? Mbwira ukuntu noshobora gutsindira umutima wawe, kubera simbona ahantu na hamwe nomenera. Ariko reka mpere mu kuvuga ko ndagukunda. Mwaramutse, yoba ari jewe uriko urarondera, kubera nguma nibaza iyo uri, nkanibaza ico ukora. Woba uri ahantu wumva uri wenyene canke hoba hariho umuntu agukunda? Mbwira ukuntu noshobora gutsindira umutima wawe, kubera ntabona aho kumenera. Reka basi mpere mu kuvuga ko ndagukunda.